Bega inkuru ya Arsenal yigisha iki ku muntu mu buzima busanzwe bwa buri munsi? Tuvuye mu vy'umupira w'amaguru, wewe uyumvirije ushobora kuhigira iki gishobora kugufasha mu buzima bwawe ugatera imbere? Hari abantu benshi babona Arsenal nk'umugwi w'umupira w'amaguru gusa, ariko iyo wihweje neza amateka yawo usanga ari ishuri bikomeye ry'ubuzima. Inkuru yawo irigisha ukuntu umuntu ashobora kuva hasi cyane agacika umuntu akomeye kw'isi kubera ukwizera, ukwihangana no kutadohoka canke kudacika intege. Arsenal ntiyavutse ari umugwi ukomeye, yatangujwe n'abakozi b'uruganda basanzwe, abantu batari bafise ubutunzi canke amazina akomeye. Ivyo birigisha ko umuntu adakeneye kuvuka mu muryango ukomeye kugira ngo ashike kure. Ico ukeneye no gutanguza n'ivyo ufise. Mu buzima hari igihe ibintu bitagenda uko ushaka. Arsenal yamaze imyaka 22 yose iratwara Premier League. Abafana barayitwenga, abandi bavuga ko igihe cyayo cyarangiye, ariko ntiyacitse intege. Yagumye yubaka buke gushika yisubije igikombe. Ivyo birigisha ko gutsindwa atari iherezo ry'ibintu. Hari igihe umuntu ashobora kumara imyaka myinshi ariko ararondera intsinzi yiwe kandi akayishikako. Hari n'igihe Arsenal yatakaje abakinyi bayo bakomeye nka Thierry, Patrick Vieira canke Cesc Fabregas n'abandi. Abantu benshi baca bavuga ko umugwi ugiye gusenyuka, ariko warabandanije. Ivyo birigisha ko no mu buzima abantu bashobora kuguta canke ibintu ukunda bikagenda, ariko ubuzima buguma bubandanya. Igihe Arsenal yubaka stade Emirates yarinjiye mu madeni akomeye, vyatumye imara imyaka myinshi itagura abakinyi bahambaye. Abafana baciye barakara, ariko uwo mugwi wari ufise umugambi w'igihe kirekire. Ubu iyo stade ni imwe mu stade zikomeye kw'isi. Ivyo birigisha ko hari ibintu umuntu yigomwa canke ashima guheba canke yifungamwo uyu munsi kugira ngo ejo hazobe heza. Nwagira ico yigomwa canke yifunga rero, ejo hashobora kubera heza cane. Ikindi gikomeye Arsenal yigisha no kwizera ugwaruka. Umumenyereza Michael Arteta yahaye amahirwe abakinyi bakiri bato nka Bukayo Saka igihe abandi babakekeranyako. Ubu nibo bariko bayifasha gutsinda. Mu buzima naho nuko hari abantu ushobora gusuzugura uyu munsi, ariko ejo bakazokurusha kure niyo. Hari igihe abantu batwenga umuntu ariko aragaragaza kubaka ikintu ciwe. Abafana ba Arsenal bamaze imyaka myinshi bumva amajambo yo kubatwenga, ariko no munsi nibo bari kunezerwa. Ivyo birigisha ko udakwiye kubaho ugira ubwoba bw'ivyo abantu bavuga. Inkuru ya Arsenal yatwibutsa ko intsinzi nziza atari yihuta. Hari intsinzi iza inyuma y'amarira, kwihangana, gutsindwa no gusubira guhaguruka. Kandi iyo ntsinzi niyo ihava iramba cyane. Mu gusozera, Arsenal irigisha ko gutangura atari kibazo, gutsindwa atari ryoherezo, ukwihangana kuratsinda, kugira indoto nini birashoboka. Kandi umuntu akwiye gutakaza icizigiro ca kazoza kiwe ko kazoba keza. Nico gituma inkuru ya Arsenal atari inkuru y'umupira gusa, ahubwo ni inkuru y'ubuzima bwa buri munsi bwa buri muntu ariko aragwana kugira ngo ejo hiwe hazobe heza. Nigiki ushobora kuvuga muri no nkuru ya Arsenal? Hari ico wumva ukeneye kumenya ku zindi nkuru zindi migwi canke z'ibandi bakinyi bakomeye? Nico ushobora kubigirako? Byandike muri commentaire ubundi tuza twakuvugireko bya amateka yabo n'ivyiko ushobora kubakurako. Kumwe nanje Muri Freedramna wifi nyama ko ni Sport cyangwa wifi Sport cyangwa WF Sport ivana uko ushaka kivuga ikorera kuri Facebook na YouTube. Ukomeze kuronirwa mu mirimo yanyu. Bye bye, hasta la vista, ciao.